mpejeje amashuri naciye ndayamara hama mugabo njitse naciye nsanga nukuri ntibasoma Bibiliya je ikintu nabonye muri ayo mashuri na jewe ndimwo ntidusoma ijambo ry'Imana kandi ukishikira ku isoko kuko bakunda kubaza kubasigurira ngo kwa Musa twakuye yibi ngo twakuye yibi uje nawe byigisha naho aba yabisomye rero mvuga nti urengiye kwigisha abakirisu babyisomere bashike ku isoko nuko natanguje rero ico twita akarago k'umuryango muka kandi abashiramo turirimba kuko kuri akarago k'umuryango urumva ko harimo agashwangamuzi nabanza nkabashwanga mukamamenyekana hani nawe urabizi mukamenyekana haleluya isi yose ikumenye haleluya kana kwisi yose haleluya kana mwisi wete haleluya kama menyekana haleluya isi yose ikumenye vumera mana vumera ijambo ryawe n'abana bawe turitezeyo mivumera ijambo ryawe mana niryo nzira ishikana iwawe abaryumva bakarigendera vumera mana vumera ijambo ryawe n'abana bawe turitezeyo mivumera. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Ni Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uno munsi twatewe iteka cane, turi kumwe n'umubikira Imana yahezagiye, Imana iragahezagirwa, Imana igira neza. Umubikira nzi akundwa cyane kandi namwebwe nzi mwari mukumbuye, mwari mushaka kubona kuri Axia Vibes TV atuganirira. Mbere niriwe ndateba tumusabe atwirondora. Nikome nitwa Mama Maria Lucia Kayandakazi, nshinzwe ubutumwa bwo gusamiriza hose ijambo ry'Imana mukama menyekana. None rero naje ndabaramukije kandi ndabahimbariwe gose. Amen. Muhezagirwe 70 kuri. Amen. Murakoze cyane. Mwavyumvise turi kumwe na Mama Lucia Maria Kayandakazi, akora ubwo butumwa mwumvise, ubutumwa butera iteka umuntu bugatuma Imana nayo ininahazwa. Ni cya kivugo cacu niho turi, ni jewe Melance Ndayikeze umukusa kivi kuri Axia Vibes TV. Mama nashaka mutuganirire kubijanye n'ubwo butumwa. Ubwo butumwa kumbure hariho abatabuzi biyumvira gusa ngo no kwiga cyane no kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana. Mbega mu majambo avunaguye ubwo butumwa bugenze gute? Ubu butumwa n'ubutumwa ico novuga ca mbere numvise yuko namwebwe mwifuza yuko abantu bekwegera Imana. Uko twigisha muri mukama menyekana turavuga tuti ikibanza ca mbere tugiha Imana, icya kabiri n'umuntu, icya gatatu ni. None rero ubutumwa mukama menyekana burarumije imyaka 20 butanguye, bwatanguriye muri bukeye bwa banga mu 2005. Intumbero nyamukuru nukugira ngo abantu bakunda Imana bishikire ku isoko mu nyandiko nyeranda, bayisome, bayizirikane, bayige, bongere bayigishe. Ibyo byose ari kubw'inahazwa ry'Imana n'ubutumwa bwa Tereziya w'umwana Yezu. Kandi Imana ingirire neza, ibagirire neza, burya nije na butanguje.
ukuvuga ngo ubu unye urakwije imyaka 20 uri ku kivi c'ubutumwa bwa mukama amenyekana. Ubutumwa mukamamenyekana. Ubutumwa mukamamenyekana. Mugabo si ubutumwa bwa mukamamenyekana. Ubutumwa mukamamenyekana. Yego haraciye mbere sinovuga imyaka 20 jeyo. Ahubwo novuga imyaka nka 25. Kukubera Gahunda urashizemwo iyo kwiga ibijanye na Bibiliya ku vyigwa mwagize. Oya. Kugira ndabushire mu ngiro ubwo butumwa. Haraciye imyaka 20. Ariko mu cimviro cabwo Terezia w'umwana Yezu niwe yafashije ngo ndabutegere gushinga umusaraba gushika yisigera. Muri ubwo butumwa bwa Terezia w'umwana Yezu rero ndi kwipfunga ahantu mu Busuwisi abahazi muri Dandomidi ni muri kanto ya Vale nifunze niho numva Terezia w'umwana Yezu nkuko yabwiye Martha Robin ati wewe ububabare bwasigaye ubufasha nani ntanumva ko Terezia ambwira ati nawe gushinga umusaraba gushika hisigera ntanumva birandyoheye. Hanyuma ico novuga nuko mu 2001 naje i Burundi hama nkumva Musenyeri Ntamwana Simoni Ntamwana yakuba Simoni Ntamwana yaheruka kwigisha muri chapitre general ya bene Terezia arababwira ati Terezia burya muhamagariwe kwigisha ijambo ry'Imana kuva kuba gitangura gushika kubari nonosoye. Nja numva burya bene Terezia nuko bimeze tuwigisha kuva kuba gitangura gushika no kuba teology none gaye mwa teology tuzobigenza gute. Nukuvuga abanonosoye ijambo ry'Imana nabo nyene mu bigisha ijambo ry'Imana. Nukuvuga le teology none kabashabi cyaturegera gute. Nyanimvira nuko naciye ntangura kugira vision na projet y'ubwo butumwa. Umugabo kuvyukuri byari bimeze nkuko biriko birabura uyu munsi. Aho naho kwigisha abateologie nimvire yuko abene Terezia tuzorondera ico nita mu kinofunofu espace de réflexion et d'enfantement théologique. Nous pouvons trouver espace de réflexion et d'enfantement théologique pour les théologiens. Nous pouvons dufate ababinonosoye tubahe aho barara afungure hama rero bagende ku mateme bige hama basohore ivyofasha igihugu c'Imana. Ariko rero ntivyo havuye bigenda ko ndavyiyumvira kuko mpejeje amashuri naciye ndayamara hama mugabo njitse naciye nsanga nukuri ntibasoma Bibiliya. Ikintu nabonye muri ayo mashuri najewe ndimwo ntidusoma ijambo ry'Imana kandi ukishikira ku isoko kuko bakunda ko baza kubasigurira ngo kwa gusa twakuye yibi ngo twakuye yibi uje nawe byigisha naho aba yabisomye. Rero mvuga nti murengeye kwigisha abakirisu babyisomere bashike ku isoko. Nuko natanguje rero ico twita akarago k'umuryango tugatanga imfunguzo nko mu bwuzure nko muri mu nkuru nziza ni imfunguzo zitatu: igikorwa ca Yezu, imvugo ya Yezu, inyifato ya Yezu. Aho rero tugiye mu bindi bitabo byo mu bwuzure bushasha turaba mu Kristo tukaraba tangura kuraba Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda. Tugaca turawubonye Imana Data tugacumuraba ati none muri aka karongo baravuga mu Imana Data bamuvuga kwiki none nibiki twomuvugako bagaca bavuga mo rero tugaca turaba Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda tuza turaraba abavuga kwiki kugira ngo umukirisu umubohere kuri ico gisomwa ntasome yiruka. Hanyuma ugaca rero uraba umukristo kuko mu bitabo by'ubwuzure bushasha burya abatumwa abari bigishijwe na Yezu baca bagerageza kwigisha Yezu kumwerekana yuko ari Imana, kumwerekana yuko ari we yari yatumwe. Rero tuca turaba umukristo nawe bamuvuga kwiki, tuca turaba umukristo ku giti ciwe chrétien comme individu, umukristo kaburyango chrétien comme communauté, umukristo kaburongozi chrétien comme chef de communauté. Hama rero uko umukristo agenda asoma ivyo bintu arahava
agaca nawe bimumurikira mu bwuzure bwa kera nawe tuca turaba imana imana uyiraba nk'uko nyene ivyo ivuga ivyo ikora inyifato yavyo hama ugaca uraba n'umuntu umuntu nawe ukamuraba yifatate imbere y'imana yifatate imbere y'umuntu hamwe mwene wabo yifatate imbere y'ivyaremwe ni ukuvuga face à Dieu face à son semblable face à l'univers ubwo rero nuko byatanguye bihera kuri izo mfunguzo mugabo turahava tubona tuti umukristo ahubwo reka nawe tumwigishe ntazarabirya nawe abitange nuko rero haciye havuka iki cigwa hamwe mubona mwakijamo kandi umwe muri mwebwe ntabwo nije ntwari MMC ni ukuvuga yagize promotion igira gatandatu yamukamamenyekana kiri kuri university kandi yari yaje no mu masesi atari make none yahavuye agira ati ibi bintu nize reka ndabitetse imbere rero bacaba urumva ko tuca tugira les animateurs abaremesha butumwa gukusanyiriza inyandiko nyeranda ku rwego rwa paruwasi nk'ubu ni cyari murakoze cyane kumbure ubutumwa inyuma yuko mubutanguye bwaciye butera imbere mbega nta bisata mufise ndazi sinzi ko muri mukama amenyekana ko muvyita ibisata cyanye amashure muri make inyuma yuko ubwo butumwa butanguye mugatanguza uko gusomera ijambo ry'Imana ku karago ubutumwa bwabandanije gutera imbere gute egome icyo novuga ni nk'Imana yagendera buteza imbere ariko inkuru y'umwana isubira inyuma ubu butumwa bwahereye ku basoda ku basirikare bari ku kirindiro mu bukeye urabona intambara yari kwirahera mu 2004 yari kwirahera rero abo bari mu kirindiro mu bukeya wa soda nibo nahereye ko nabona bajyamye ku twatsi nanjye nigisha Bibiliya abanovisi nandabwira hoza batatu canke batanu jewe no bigisha abasoda bataza ari batanu undi munsi 8 undi munsi hama nuko byatanguye mwanya ndiyumvira nti mbeba shabasoda ndiko ndabigisha negiki nogira kituma baba interest bakaryohe abasoda ni tako rero ndimvira imfunguzo nuko nimbira imfunguzo hama niko ako kantu imfunguzo kaje kugira ngo baze bararondera bavuge bati yeza avuga ibi yeza akora ibi yezu yifata gutya muka kandi abashiramo turirimba kuko kuri akora uko umuryango urumva ko harimo agashwangamuzi nabanza nkabashwanga mukamamenyekana Hani nawe urabivuga mukama menyekana haleluya isi yose ikumenye haleluya kana kwisi yose haleluya kana musi wete haleluya kama menyekana haleluya isi yose ikumenye vumera mana vumera ijambo ryawe n'abana bawe turitezeyo mivumera ijambo ryawe mana niryo nzira ishikana iwawe abaryumva bakarigendera vumera mana vumera ijambo ryawe n'abana bawe turitezeyo mivumera nuko hamare uti hama mugaca mubashwangamura mukabatera muhale hamwe atawumva yuko ubwo butumwa bumurambiye kwije ko kimurambiye hama bice biretse bibandanya gute abasoda nahavuye ntangura bigeme hama bihava bishika ku paruwase ntabizi umupatiri nguraza kuvyigisha rero no ku paruwase biraja mu paruwase bukeye murambya Saint Michel birakwira n'ahandi hama hava haza ushinzwe ubutumwa au niveau de toute l'Afrique de l'Apostolat de la Bible ikintu bita SEBAM Centre d'études pour l'Afrique et Madagascar bari ngaha muri Sheyam ngaha ibijumbu ahura baza bacambwa ngo harimo ukiragira ikintu acaraza arambaza mbere hari la Saint Paul en 2009 2008 2008
hama buno rero nca nawe yahavuye ansaba article les Saint Paul et les femmes ndayimugirira arabishima hama buno rero nkora ndamubwira nti wewe ntiwarankuye mu kinyegera twakimatire de l'ombre nuko naciye menyekana muri Congo ndamenyekana mu Rwanda ndamenyekana muri Tanzania nuko ubutumwa bwahavuye buca buza burakura hanyuma rero noneho turahava turaronka rero cyane cyane muri Congo ngiye kwigisha muri Congo umupatiri yarashinzwe centre pastoral Liroba yari umuhindi acavuga ngo ivyo bintu ngo nivyo dukeneye arantumira yantumiye Lubumbashi hama ndaja kwigisha beheje ngo ni wewe ngo amaheru yakura he cyane kuri nta rimwe mfise mugaco no kwemeza ubutumwa bwanjye rero kugisabisha ko ngire naciye mbwira abo nari maze kwigisha nimusenge natwe aba bantu bantumiye bazoze kutwigisha hama cyambwira ngo n'amaheru yakura he cyane nta mfise ngo wewe usabe ababikira ngo nozana ngo twoza kukwigisha byita day verbum hama uno baca baraza turagira general day verbum mukama menyekana nuko haciye havuka ibanga abantu baza kwiga bibiliya iminsi 40 biyugaranye ivyo rero nivyo byavukiye ibanga mu bukeye twabitanguye 2012 aho urumva je natanguye 2005 abantu bakamara iminsi 40 biyugaranye atakindi biga muga twatumiye babigisha rero navuga twatumiye abigisha nk'aba bigisha ngaha abigisha bibiliya mu za kaminuza yego twari dufise n'ubuvi Kongo twari dufise n'ubuvi Rwanda ico gihe kandi ico gihe haraza kwiga bavuye no muri Kongo twari rero niki cyavya ibi mubibona dirare weekend mu minsi nsozandwe bace bavuga bati none ko mwebwe aboboye iminsi 40 umuntu adakora none twebwe dukora ko nenda bafise mu ngagara tuca twimvira rero kubagirira iminsi mu minsi nsozandwe iminsi nsozandwe nk'ibintu byeye rero aba Olivier Ntwari barize hama buno rero bimaze kuvaho ikindi cyavuyemo rero bahavuye bagira bahavuye baca biyumvira kugira association abo bavyiza abanyene baca bavuga bati tugire association des fidèles laïcs niyo association des fidèles laïcs yahavuye ica isaba ishuri musenyeri ubu rero aho tugeze turafise ishuri naryo bikora kwinshi hariho ivyo vyigwa nk'ibi mwabonye ngaha hari ivyigwa bitangirwa muri Kivoga ca Rutana mugabo kandi hariho n'ivyigwa bihabwa imigwi ico novuga kindi cyavutse nayo mashami hariho ishami ry'abubatsi mukama menyekana kuko umugabo n'umugore bagize ivyo vyigwa ari insozandwi ari banga ari mu Kivoga mu Rutana hariho abapfakazi baziga amajambo w'Imana iryo shami rirahambaye cyane abapfakazi baziga amajambo w'Imana VGP vivre gardienne de la parole nkujya mu mugore mwabonye adufasha mu biro canke nko kujya kwa Karine mwabonye yagiye ari muri abo hama hariho n'ishami ya Yoronimu Mweranda igwaruka rwa Yoronimu Mweranda Jeunesse Saint Jérôme naco ni hanyuma hagaca rero haba ivyigwa cyane cyane ikintu kiriko kirafasha mu Burundi ni ivyigwa bita documentation ni ukuvuga igihe gitoyi bibera mu maparuwasi kuko aba bantu tuba twigishije baca bakenera bakagira icyo twita ishuri ry'igihe gitoyi bagaca bagira abaremesha ubutumwa bwo gusamiriza bibiliya bwo gusamiriza ijambo ry'Imana mu mibano mitomito mu migwi n'imihari mu migwi y'ubutumwa n'imihari ibyo byose rero numva ko ari bifasha eklezia gukora nininya nuko rero turi mu madiyoseze yose hama kandi turi no mu bindi bihugu ubu rero abo bose bagize hari abari mu Bubiligi bagomba gutanguza hariho abari muri
Canada baba mu Bufaransa turifuza rero kwiyitive yani woyimenya bakaja barayiramutsa kandi bagatanga amakuru y'imvaho ego yaho bari kandi turabashimiye je ndiko ndashima kandi nshimira n'ukuri umukorana umusaseredoti w'Imana Inyasi Patiri Inyasi inkuru nziza Patiri Inyasi nkunzeka n'inkuru nziza nyisanirane isi yose murakoze cyane bakunzi ba Axiya Vibes TV aho muri hose abarukiye muri mukamamenyekana ababaye muri ubwo butumwa abagenzi ba mukamamenyekana bari ahatandukanye kumbure nkuko umubikira mama Rusiya yabivuze hari n'abashobora kugira iyo nyota ko bafite iyo nyota mugaba akanya kakaba kakibabereye intambamyi ariko mukaba mukunda mukabamenyekana mukamukunda ubwo butumwa namwe bwe mwese rero turabaramukije kandi tubandanya tuvuga tuti nukuri dukore ibishoboka byose kugira ngo umukama amenyekane cyane cyane maseur Paulo Mwiranda niwe yabivuga gutyo ngo nako nako umukama yomenyekana nuko rero turi kuri Axiya Vibes TV ntimwibagire gupartager gusabikaniriza abandi bino biganiro ntimwibagire abatari abonesha subscribe ntimwibagire guklika kuri subscribe maseur yabivuze hariho abari muri mukama amenyekana mu mihingo itandukanye haba mu Burundi haba hanze y'igihugu natwe nta kindi dushaka maseur dushaka yuko umukama amenyekana muri buno buryo umukama amenyekana iteka ku muntu ininahazwa ibe iby'Imana nuko none rero hoba hari programa zoba zimirije ubona yuko turi mu kwezi kw'icumi guhariwe kumenyesha inkuru nziza sinigene muri ko muraguhimbaza ubona yuko duca duhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose muri make mbega hari integuro zoba zihari ubu bwa vuba ego bwose hariho integuro cyane cyane muri uku kwezi kwahariwe ubushikiriza inkuru nziza turafise iminsi yose mu mpera z'ukwezi kw'icumi twama dutegurira abakristu umunsi mukuru w'aberanda bose none rero kuva kwigenekerezo rya 28 Gitugutu gushika kwigenekerezo rya 31 Gitugutu inyigisho zoza ziriko ziratangwa turatumiye mbere aboza kuvyumviriza zizoba zugururirwa abantu bose canke ababaye mu butumwa mukamamenyekana bose abantu bose izo nyigisho zitangwa kuva mu bihumbi 2009 mbere ubwa mbere twazigire ngaho iwacu ni Patiri Amando yibishije Lectio Divina hanyuma kandi izo nyigisho zirafasha cyane abakristo kubera twaziyumviriye ko byoba byiza umukristo amenye umweranda aberanda kuko hariho abapfuma ngo aberanda nta kamaro kabo rero twashatse kwerekana yuko ukunda inyandiko nyeranda nta kuntu toja kurondera abazisomye abazivomyemo abo zabereye umuco kandi abatumire bahire umutumire muhire ahambaye cyane ni nyakubahwa Musenyeri Simoni Ntamwana azokwigisha igenekerezo rya 30 n'igenekerezo rya 29 Gitugutu hanyuma je nzokwigisha ntangura itariki 28 ubweranda muri Bibiliya la sainteté dans la Bible nawe azokwigisha Augustino Mweranda inyandiko nyeranda mu buzima bwa Augustino Mweranda hanyuma umunsi wa nyuma niko twamaturigira haca haba abakirisu basanzwe nabo bavuze bati natwe turashaka kuvuga baca baza kwigisha inyandiko nyeranda mu buzima bwabo bitiranwa dans Saint Patron rero igituma ico kintu gihora gifasha abantu benshi nuko abakristo baca biyumva hanyuma nkuko nakubwira cyo bita karago k'umuryango niyo tubariko baratanga izo nyigisho si inyigisho ziryaye uvubundi ntabwo imisi yose hama hariho umwanya rero twabigize gutyo n'abakristo barakeneye ko nabo baza kwigisha tukahama kandi ikintu nari nibagiye muri izo nyigisho ni ukuvuga kuva
kuva isaha 10 gushika 11 tuzoba turi mu gushengerera adoration ko kubera umukama wenyene niwe yifatira ijambo muri ivyo byose hanyuma rero uwo munsi wo gushikiriza aberanda twitiranwa hoho tumugumiza ku ngoma kugira ngo tube turiko turabisabikanya turi kumwe je numva yuko turabatumiye rero bantu ba TV Asia Vibe TV turabatumiye nukuri muzokwita izo nyigisho z'aberanda kuko ni umukama duhamagara ati ni mube beranda nkuko so wantu mu ijuru ari mweranda nuko turumvise yuko itariki kuva itariki 28 29 na 30 muri mukama na 31 mbere ikajako muri mukama menyekana bizoba ari ibidasanzwe hambavaho ndazi ko hariho kumbure n'iyindi tariki ya 10 ego hariho 19 abapfakazi bose bazoze biyumve nagira ndababwire ko burya ni nyakubahwa Patiri Celestin Simba Nduku yabwiye abapfakazi mu nyigisho ati burya umupfakazi aririra ku itama rya mutima mweranda aririra ku itama rya mutima mweranda kuko yahavuye asigura ati burya umupfakazi ntiyari afite ijambo mu ntuzeye muri rukiko mu ntuzeye mu bayahudi ariko yaba ari kumwe n'umuvugizi wiwe rero ko yazaramwongoye ibyo yovuga itwara yarira ku itama ryiwe nuko havuye rero ko umupfakazi ari ku itama rya mutima mweranda ko mutima mweranda niwe avoka wabo niwe amuvugira niwe muvugizi w'abapfakazi uwo munsi nawe uzo gutunganije gute uwo munsi uratunganije neza cyane bashika 2:00 hakaba inkuka y'imisa hama umupatiri agaca atangura kubigisha inkuka y'imisa iheze hama baja mu migwi akabaha ibibazo bakavyiga kandi bakongera bakayaga hagati yabo bagasabikanya hanyuma bino rero bagahava bakaja kwitanga umusase bavuyeyo bagaca baza kugira mise en commun bagaca baza gushira hamwe bahejeje gushira hamwe bagaca bongera bakayaga hagati yabo mugabo igihe bahejeje gushika duca bashira Yezu ku ngoma bazoshira Yezu ku ngoma nka saa 9 nta mundo rero aho saa 9 hashiriza saa 11 gutyo abapfakazi bashobora kwihanuriza hariho ekute canke bakireka kuko uwo munsi bagenda buzuye nyene bagenda buzuye ndabona umupfakazi hari ariko aratwenga bazokubaza uyu munsi nuko murakoze cyane murakoze nuko turabakengurukiye gose bakunzi ba Asia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje murumvise yuko muri mukama menyekana hariyo programa nziza cyane hariho programa itariki 19 z'uku kwezi kw'icumi hazoba ari ku munsi w'Imana ndibaza muri ndongozi twavyumvise hariho iyo programa y'itariki kuva itariki 28 gushika itariki 31 z'ukwezi kw'icumi twitegurira umunsi mukuru aberanda bose nuko bakunzi ba Asia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje reka tubakengurukire cyane gose mu kubakengurukira dukengurukire uyu mubikira mama Rusiya Kayandakazi hariho mama abahora bakumva ku radio batariva kone kuri televiziyo abo bantu turabahaye ikaze kuri Asia Vibe TV ndabaramukije n'umutima wanje bose ego nuko murakoze cyane nanje ni Melance Ndayikeza umukusa kivi kuri Asia Vibe TV twariko turaganira inyuma ya kamera turi kumwe n'umuvukanyi Olivier Ntwari ataco adakora kugira ngo ibintu byandanye bigenda neza tubahaye kaze turi nazi Imana kandi tukengurukira Imana kaze duteze imbere iteka ry'umuntu Imana nayo ibandanye ininahazwa Asia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima naho ubutaha